mu gihe hariko haravugwa ibibazo bigeranye n'igisoda c'u Burundi nk'uko vyama bigaragara ndetse bamwe bagaca baragaragaza banifuza yuko General Prime Niyongabo asanzwe arongoye igisoda c'u Burundi yobogozwa muri ayo mabanga mu nyuma yuko amaze imyaka myinshi cyane ari umugambi mukuru w'igisoda c'u Burundi. Hari bamwe batanguye kugenda bavuga ko yoba yatanguye canke yamaze kubogozwa muri ayo mabanga, ariko amakuru yihuta akomeje kugenda aradusumira nuko Evariste Ndayishimiye akomeje kwima amatwi rero abashaka kugerageza ndetse n'abashaka gutuma rero General Prime Niyongabo abogozwa muri ayo mabanga. Ni mu nyuma by'umwariko y'amakuru akomeje kugenda aravuga ko by'umwariko abasoda bariko bararungikwa ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bakomeje kugenda barapfa mu nyuma y'iko rero atamyimenyerezo ihagije bari kuva mu Burundi bahawe ndetse atane ibikoresho bihagije bariko barahabwa nk'uko vyuma bigaragara. Hari bamwe rero mu basirikare bakomeye cyane nga mu Burundi bakomeje ndetse bamaze imisi ngo bari kubarejera Evariste Ndayishimiye bamusaba yuko rero uyu mutegetsi iyo ca aravanwa muri ayo mabanga mu nyuma y'uko anamazeyo igihe kirekire muri ayo mabanga, ariko Evariste Ndayishimiye yavuze ko ibyo bidashoboka cane no mu gihe Burundi bwimirije amatora azotangura muri 2025 gushika 2027 nk'uko vyuma bigaragara. General Prime Niyongabo n'umwe mu bagenerali bakomeye cyane, ariko kandi nawe aca aravugwa mu mabi menshi cyane, dore ko nawe by'umwariko ataca arabura by'umwariko mu makuru agendanye no kugerageza gutemagaza ubutegetsi bwa General Major Evariste Ndayishimiye, ariko andi makuru akavuga yuko rero boba ari abanywanyi ndetse boba ari inshuti banakuranye kuva kera nk'uko vyoma bitangazwa. Hari amakuru akomeje kugenda avugwa rero by'umwariko nanone ku buzima bwa General Aregeme Bunyoni kuko vyoma bigaragara canke vyoma bitangazwa. Hari amakuru ariko aravugwa by'umwariko aturuka kubegereye umuryango wiwe mu nyuma y'iko rero ku munsi w'ejo umutambukanyi wiwe yaciye aramugemurira, ariko bigaca biraba ibibazo mu nyuma y'iko rero haherutse gukorwa isakwa riremere cane aho General Aregeme Bunyoni afungiwe mu nyuma yo kugaragaza neza yuko hari amakuru akomakomeye cane ibanga avuga yuko rero uyu yahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu Burundi ihoba hariho gahunda ndetse n'umugambi wo kugerageza kumutorokesha. Amakuru yihuta cyane adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho, akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse agaragaza neza yuko by'umwariko ibikomeje kugenda bitangazwa ari ibyateye Evariste Ndayishimiye ubwo byatumye hashyirwaho andi mabwiriza n'amategeko mashasha yo kugira ngo atangure hajya hasakwa umuntu wese ashobora guca arahura na General Aregeme Bunyoni nk'uko vyoma bigaragara canga birahura. Amakuru yama aradusumira nuko rero umutambukanyi wiwe by'umwariko yoba yaragemuye hanyuma rero by'umwariko bagaca baramwaka impuzu yambawe na General Aregeme Bunyoni. Bamwe rero mu bapolisi bari gaho rero ntibajya umunwa mu kugaragaza ko rero boketse ko by'umwariko yoba iri kwirashakwa kuba yojyanwa mu mapfumu kuko vyoma bitangazwa canke vyoma bigaragara. Hari amakuru avuga ko nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi rero by'umwariko hari umupfumu ariko arifashishwa. Bivuga ko rero umupfumu by'umwariko yoba yarifashishijwe na General Neva mu kugira ngo ahitane ubuzima bw'umuhitsi Petero Nkurunziza yoroza atwara igihugu c'u Burundi. Ni mu gihe kandi uwo mupfumu rero nawe yaratanguye kwifashishwa na General Aregeme Bunyoni kugira ace rero by'umwariko arahitana canke aragandagura General Neva nk'uko byagiye biyibonekeza mu madosiye ndetse by'umwariko n'igihe yari imbere ya sentare. Kugeza ubu rero biravuga ko rero abapolisi bavuga ko boketse ko uwo mwenda canga iyo mpuzu yambawe na General Aregeme Bunyoni iyo bishaka kujyanwa by'umwariko mu bapfumu kugira ngo by'umwariko bace baramuhitana. Icyakora amakuru adafise ivumbi adusumira avuga ko by'umwariko abo mu muryango wiwe baciye by'umwariko barabyanga baca bagaragaza ko ivyo ngivyo bitokunda nk'uko vyoma bigaragara canke nk'uko vyoma bidusumbira. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira canke akomeza kugenda aratugeraho, akaba agaragaza ko abo mu muryango we bakomeje kugenda baragira ubwoba mu nyuma y'ibintu bikomeje kugenda bigaragara ndetse by'umwariko n'amajambo bamaze imisi bariko barumva muri rusange. Ndabaramukije mwese nshuti banywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Niba bwa mbere ushaka ngaha byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu
ubane natwe 5 kuri 5 ndabahaye ikaze mwese rero abatwumviriza bari ngaho mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abatwumviriza bari ku mugabane wa Buraya by'umwihariko Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, abari ngaha mu karere k'ibiyaga bigari canke binini cane mu bihugu by'abanyi, turabaramukije turabahaye ikaze kuri uyu wa Mungu. Turi kuri wa Mungu kwigenekerezo rya 22 Kigarama 2024. Abatwumviriza mwese turabahaye ikaze. Nimba rugambye shanga byona kwanditse sabone kugira ucaronka amakuru n'ibiganiro byacu bane natwe 5 kuri 5 byona kwejya gatoya ara kamenyetso kameze nk'inzogera kugira ngo uce urabandanya kubana natwe 5 kuri 5. Mwese ndabahaye ikaze rero, reka tutatangurire mu Burundi. Mu nyuma y'uko rero hamaze imisi haravugwa amadosiye agendanye by'umwihariko no kugerageza guturukisha General Aregeme Bunyoni, amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira, akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse aranerekana neza yuko ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwihariko ibikomeje kugenda bigaragara biteye ubwoba. Mu nyuma y'uko rero bamwe mu basirikare bakomakomeye cyane bamaze imisi baregera ndetse bakarungikira n'ubutumwa General Neva bamusaba yuko rero by'umwihariko yobogoza General Prime Niyongabo asanzwe ari umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi. Amakuru yihuta adafise vumbi akomeza kugenda aradusumira rero by'umwihariko akaba agaragaza neza yuko by'umwihariko uyu General Prime Niyongabo yoba ari umwe mu bategetsi babizegwa, ndetse ngo niyo yagerageza gukora ikibi cyose ngo ntiyopfa gutahurwa mu nyuma y'umubano asanzwe afitanye n'umukuru w'igihugu. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira kandi avuga ko ari umwe mu bafise gahunda ndetse n'umugambi wo kugerageza guturukisha General Aregeme Bunyoni nk'uko vyoma bigaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi atugeraho muri uno mwanya rero agaragaza ko uyu General Prime Niyongabo usibye kuba rero ari umwizegwa ndetse akaba ari umunywanyi wa General Neva, perezida w'igihugu cacu ciza nyine cy'u Burundi. Abivuga ko rero uyu nguyu ari umwe mu bagwiza atunga bakomakomeye cyane, afise amavuriro akomakomeye cyane nga mu Burundi agurirwamo imiti y'abasirikare ndetse by'umwihariko no mu bindi bice bigiye bitandukanye, ndetse naho bahembegwa na ibigo byinshi akaba ari ibyiwe. Arafise imiduga ndetse arafise n'inyubako nyinshi cyane zigiye zitandukanye, ibituma benshi bamufata nk'igihangange ndetse benshi cyakora baramushinza kuba rero amatungo afise atapfa kumenya yuko umusirikare muto afise ikibazo canke afise ingorane zo kubahembwa ubufaranga buce buce, ndetse n'abandi bagaca baragira ibindi by'umwihariko baca baragaragaza. Kugeza ubu amakuru yihuta cane adafise vumbi akomeza kugenda aradusumira, akaba agaragaza ndetse aranerekana neza yuko ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi nubwo rero baca baracira urubanza General Prime Niyongabo rero Evariste Ndayishimiye we adaca by'umwihariko arabikora canke gace yabikora. Hari bamwe rero bamaze kugenda baragaragaza ko General Prime Niyongabo by'umwihariko yoba yahinduriwe amabanga nk'uko biriko birakwirakwizwa kuva ku munsi w'ejo, mu nyuma y'uko hama haravuga inkuru zitandukanye zigaragaza neza yuko ngaha mu Burundi by'umwihariko habakomeje kwibonekeza ibibazo bigendanye n'igisoda. Benshi barabigarutseho, ubwo rero by'umwihariko hakomezaga kwibonekeza bamwe rero mu basoda by'umwihariko bagiye baragwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu rugamba rumaze imisi ruriko ruribonekezayo nk'uko amakuru yama aradusumira. Hari amakuru avuga ko imbere mu gihugu c'u Burundi rero by'umwihariko atamyimenyerezo atano kwigishwa gukoresha ibigwanisho bigezweho bikoresha ubuhinga bwa none bica biragaragara. Ibi rero nivyo birego bashiriye General Neva bamenyesha yuko rero akwiye kubogoza kuri aya mabanga General Prime Niyongabo. Icakora bivuga ko Evariste Ndayishimiye yaciye abatera utwatsi agaragaza ko ibyo ngibyo bitoca birakunda, ndetse babwira yuko uriya ata kibazo afise mu mabanga yiwe, ndetse agaragaza ko atapfa gukora ibyo ngibyo mu gihe ngaha mu Burundi by'umwihariko haca by'umwihariko haragaragara impinduka zikomakomeye cyane, atakora impinduka mu gihe Burundi bwimirije amatora. Icakora ibyaherukaga kuvugwa kuri General Prime Niyongabo kuko bizoma bigaragara hari ibyabaye kwigenekerezo g'18 z'ukwezi kwa 4 2024, aho Perezida Evariste Ndayishimiye yari yashyize umukono rero ku itegeko rigena General Prime Niyongabo mu mabanga y'umukuru w'urwego rw'igihugu rujejwe imidari y'iteka uwo bita Chancellery
des ordres nationalisés uretse umukuru wago kandi ubwo rwego bita Conseil des ordres nationalisés rurasanzwe rugizwe n'abandi bantu 8 bagenwa rero n'umukuru w'igihugu urongoye ubwo rwego arafise icubahiro kingana n'icy'umushikiranganje kandi arahabwa ibyankenerwa by'umwihariko avantage bisanzwe rero by'umwihariko birahabwa abashikiranganje abagize ubwo rwego rero by'umwihariko bose bagabwa n'umukuru w'igihugu usanzwe yitwa Grand Chance des ordres nationalisés ubwo rwego kandi rurafasha umukuru w'igihugu guhitamwe rero abahabwa imidari by'iteka n'ubushimwe bw'igihugu nk'uko byoma bigaragara muri ayo mabanga General Prime Niyongabo rero arasubiriye umuhisi Lieutenant General Godefroid Bizimana yari yaragenywe muri 2023 hamwe rero nawe rero akaba yarasubiririye Lieutenant General Gabriel Nizigama yari yaragenywe muri 2019 nawe by'umwihariko akaba yarasubiriye General Guillaume Bunyoni yari yaragenywe muri Ndamukiza 2015 uwa mbere yarahawe ayo mabanga ni Augustin Nsanze yagenywe muri 2013 General Prime Niyongabo rero arabandanya kurongora igisirikare cy'u Burundi ndetse akaba kimanzemo imyaka myinshi cyane akaba ariko arongerwa ahubwo indi mirimo kuko byuma biratangazwa hari benshi rero z'umwihariko bakomeza kugenda bibaza ko rero by'umwihariko ayo mabanga mashasha ndetse by'umwihariko iyo yaratumye by'umwihariko General Prime Niyongabo by'umwihariko ariyo yoba yaratumye kugeza ubu ngubu agiye kwirukanwa mu nyuma y'ishano ryabonetsemo kuko byoma bigaragara ndetse n'amanyanga ava ku burongozi bw'igisirikare gusa sibyo na gatoya itegeko rivuga ko rero by'umwihariko amabanga yonyine atabangikanwa by'umwihariko no kuba by'umwihariko no kuhabwa ubwo burongozi ari ukuba rero mu bagize leta cyangwa se kuba mu nama nshingamateka nanyenguruza amateka abandi bose barahawe ayo mabanga imbere ya General Prime Niyongabo baragumanye amabanga bari basanganywe nk'uko byoma bigaragara kugeza ubu ngubu General Prime Niyongabo rero niwe mukuru w'igisirikare cy'u Burundi aramaze umwanya munini cyane by'umwihariko muri ayo mabanga nta wundi by'umwihariko yari bwamare rero imyaka yarugwa muri 12 hafi 13 muri aya mabanga umukurikira ni General Major Thomas Ndabemeye yabaye muri ayo mabanga imyaka 9 kuva mu 1967 gushika mu 1976 hari abavuga ko atari byiza rero na gatoya ku mukuru w'igisirikare amara umwanya munini cyane cange mu mabanga kubera aca gitwara nk'umurima wiwe narirya by'umwihariko ari urwego rukoresha amahera menshi cyane muri kino gihe rero General Niyongabo rero arafatwa nk'umwe mu batunzi ba mbere mu Burundi mu gihe byinshi mu byo rero adandaza binafatanye by'umwihariko n'ibikorwa by'igisirikare biravugwa ko rero igisirikare cyo bakigura imiti rero by'umwihariko muri farumasi ziwe za General Prime Niyongabo ko microfinance yiwe rero ifise uko ikorana n'igisirikare ko aherutse gushiraho iyindi microfinance yitwa y'abasirikare bato ariko umutahe wayo ukaba ahanini cyane wa General Prime Niyongabo n'uwitwara by'umwihariko akaba umusirikare yahoze ajejwe umutekano wiwe General Prime Niyongabo kandi avuga ko yoba ariwe rero aserukiwe by'umwihariko kurangura inzoga yitwa Skola by'umwihariko ikorerwa mu Rwanda mu gihugu c'abanyi c'u Rwanda mbere akabandanya by'umwihariko ayinjiza ndetse no muri kino gihe Burundi buvuga ko rero bwugaye imbibi buhana n'igihugu c'abanyi c'u Rwanda General Prime Niyongabo yaravuzwe cyane mu bijyanye n'ubusuma rero bwahora by'umwihariko mu mishahara y'abasoda be no mu biturire bijyanye rero n'abasoda barungikwa mu bikorwa byo hanze y'igihugu nk'uko byoma bigaragara General Prime Niyongabo arazwi nk'umwe mu basirikare bacuritse na President Evariste Ndayishimiye mu mwaka uheze haravuzwe ibihuha byinshi bijyanye n'ikugwa rya General Prime Niyongabo haravugwamo n'amazina y'abashobora by'umwihariko kumusubirira ariko kugeza ubu ngubu aboneka by'umwihariko ari ntayegayezwa nk'uko byoma bigaragara canga nk'uko byoma biratangazwa
ubutegetsi by'umwihariko abagerageje by'umwihariko gutembagaza ubutegetsi ku igenekerezo rya 13 y'ukwezi kwa gatanu 2015 abavuze ko rero umugambi bawuteguranye na General Prime Niyongabo yari umukuru w'ibiro by'igisirikare be na General Posiane Gaciyubwenge yari umushikiranganje wo kwivuna abanzi ibintu biba by'umwihariko byayaga iby'umwihariko hanze kumvikana by'umwihariko urongoye igihugu Prime Niyongabo ntiyashobora by'umwihariko kwemera ko igihugu gitwarwa na General Major Godefroid Niyombare yafatwa nk'umukeba rero wiwe. Prime Niyongabo yoba yabona rero atakazoza yari kuba rero afise mu gihugu gitwarwa na Niyombare mbere n'inyungu rero ziwe z'ubutunzi yabona ko zishobora by'umwihariko n'inyungu ziwe by'umwihariko z'ubutunzi zishobora kononekara bikomeye cyane mu gihe atabubasha yari kuba agifise ku gisirikare. Ni gutyo rero yahise kubwira byose Perezida Nkurunziza nawe rero amuhemba kuguma rero mu mabanga ndetse no kuduzwa amapeti mu mwanya kugeza ku ipeti rya nyuma rishoboka ngaha mu gisirikare cy'u Burundi rya generale nk'uko byoma bigaragara. Kugeza ubu ngubu rero uyu General Prime Niyongabo ni umwe mu basirikare bakomakomeye cyane ndetse banatunze agatubutse nga muri kino gihugu cacu ciza cy'u Burundi nk'uko byoma bigaragara ndetse nk'uko byoma biradutangarizwa. Amakuru yihuta adafise vumbi akomeza kugenda aratugeraho cyangwa aradusumira akaba ashimangira ndetse agaragaza neza yuko abanyagihugu benshi bamwe baca baramwemera abandi bagaca by'umwihariko baragaragaza neza yuko rero by'umwihariko batishimira ibyo yoma arabagezaho canke ibyo yoma aratangaza. Kugeza ubu abatari bakeya ntibajya umunwa mu kugaragaza ko rero by'umwihariko General Prime Niyongabo akwiye kuba yabogozwa muri ayo mabanga mu nyuma y'uko igisirikare cy'u Burundi yaciye arakigera nk'akarima kiwe. Amakuru y'ibanga kandi akomeza kugenda aratugereza umwihariko aravuga ko uyu nguyu yoba ari umwe mu bari gucura umugambi karundura wo kugerageza by'umwihariko gukura General Arigumi Bunyoni by'umwihariko bw'ihorero rikuru rya Gitega. Amakuru y'ibanga yama aradusumira canke yama aratugeraho aturuka muri biriya bice rero arashimangira ndetse akanagaragaza neza yuko rero by'umwihariko ngaha by'umwihariko bw'ihorero rikuru rya Gitega habonetse aherutse kwibonekeza ibara canke ishano riremere cyane mu nyuma y'uko rero umutambukanyi wa General Bunyoni yaramugemuriye by'umwihariko agaca aratangura gusakwa bikomakomeye cyane mu nyuma y'amategeko yaturutse ibikuru rero asaba abajejwe umutekano yuko bojya barasaka ku buryo biremereye cyane. Bivuga ko rero boshatse gutwara impunzu yambawe na General Arigumi Bunyoni nk'uko byoma bigaragara. Amakuru yihuta adafise ivumbi avuga ko rero uyu nguyu by'umwihariko umwe mu bapolisi bari barangaha yaketse yuko rero baba bari gushaka kuyejyana ku mupfumu mu nyuma y'uko rero mu idosiye ya General Arigumi Bunyoni hama haravugwamo umupfumu unga mu gihugu cy'u Burundi akomakomeye cyane ndetse agaca haranavugwa by'umwihariko n'abandi bagiye batandukanye nk'uko byoma bigaragara canke nk'uko byoma biratangazwa. Hari bamwe rero bagaragaza ko nga mu Burundi hakomeje kwibonekeza ibigendanye no guhanahana amashano ku buryo gushika ubu ngubu cyakora umutambukanyi wa General Arigumi Bunyoni yaciye yanga ndetse by'umwihariko abandanya kwiyamiriza iyo shano ndetse avuga yuko ibyo ngibyo bitokunda kubaho yotwagwa impuzu yambawe n'umugabo wiye nk'uko byoma bigaragara. Kugeza ubu rero by'umwihariko bivuga ko General Arigumi Bunyoni aherutse gusakwa mu cyumba abarizwamo mu nyuma yo kongera kwikanga kuba yoshimutwa canke akavanwa muri iryo bohero. Hari benshi by'umwihariko bavuga ko by'umwihariko General Prime Niyongabo n'abandi bategetsi bakomakomeye cyane nga mu Burundi boba ari bamwe mu bagira uruhare ruremereye cyane mu kugerageza by'umwihariko mu gushaka by'umwihariko kumukura muri iryo bohero. Bashimire dusore mu masaha imbere turabira hamwe andi makuru agezweho turibanda ku bigendanye